wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Matthieu chapitre 20. Matayo igice ca 20. Haleluya. Matayo igice ca 20 guhera ku murongo wa mbere. Iyi ni inkuru Yesu yagerageje gutanga, uravyumva? Agerageza kutwereka ubwami bw'Imana nk'umurima. Bwana sifiwe sana. Yesu agerageza kwerekana yuko ubwami bw'Imana ni nk'umurima. Bwana sifiwe sana. Kandi encore une fois, kimwe mu bintu nshaka ko uno munsi muza kumva, ndashaka mumve yuko iyo tuvuze ubwami bw'Imana ntituriko turavuga ubwami bwawe. Ndagomba kugira ikintu kimwe ngo kenshi kudasobanukirwa yuko twebwe turi abantu b'ubwami, uravyumva, twapartena ku yundi mwami. Iki nico kintu kizana amakrize menshi mu buzima bw'agakiza k'abantu b'Imana. Iyo umaze gusobanukirwa yuko ntibijanye natwe, bijanye nawe, ukubaho kwawe ivy'Imana ikiri important mu buzima n'umugambi w'Imana, si twebwe. Ivyo ubisobanukiwe uhagarara neza mu buzima kandi ukagira ubuzima bwiza. Kukumenya yuko wewe uravyumva, wewe muri iyi dossier uravyumva, uri umuntu afise yashingiwe akarimbi mu mwanya, ariko kandi Imana yoyo ni maître wa temps n'ama circonstances kandi ntigira limitation nimwe en terme y'ikiringo. Rero nukuvuga ngo ibidahera vyama bifise inkomezi kurusha ibigira gute ibihera. Atanze uyu mugani avuga ngo ubwami bwo mwijuru busananye n'urugo azindutse kurondera abamukorera mu ruzabibu rwiwe. Ategeranya n'abakozi ku munsi kubaha idenariyo canke yemereye abakozi salaire ya denariyo imwe, abarungika mu ruzabibu rwiwe. Nko ku isaha zitatu aragenda abona abandi bihagarariye mu kaguriro ataco bakora. Nabo arababwira ati namwe nimugende mu ruzabibu ndagira gute ndaza kubaha idenariyo mukwiranye, ndabagerera ivyo mukwiranye. Baragenda. Yongera kugenda ku isaha 6 no ku 9 agira kuno. Kandi ko ku isaha 10 16h uravyumva ca 11 17h aragenda abona abandi bihagarariye arababwira ati mbega ko mwahagaze hano umunsi wose ataco mukora? Baramwishura bati nuko atawa turaritse. Arababwira ati namwe nimungire mu ruzabibu. Bugorovye nyene uruzabibu abwira umukoresha wiwe ati hamagara abakozi ubagerere ingero zabo utangurire mu bo hanyuma gushitsa kubo hambere. Abaje ku isaha 11 bahabwa idenariyo imwe. Abatanguye kare baje bagira ngo bageregwa ibirenze, ariko bahabwa nabo idenariyo imwe co kimwe n'abandi. Bayahawe bidodombera nyene uruzabibu bati abaherutse kuza bagakora isaha imwe gusa, none kubaringanije natwe twacumukuye umurango wose mu ndungumba. Nawe yishura umwe muri bo ati mugenzi wanje, sinkugiriye nabi, nitwemeranije idenariyo imwe nimunyishure. Bati ego, fati yawe ugende. Wo hanyuma nagomvye kumugerera nkawe, hari kimbuza kugira uko ngomba mu vyanje?
canke ugize ijisho ribi kuko jewe ndi mwiza? Uko niko ab'inyuma bazoba b'imbere, kandi ab'imbere bazoba b'inyuma. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Warubizi uyu mugabo ngerageje kuraba, uravyumva, sinzi ko ngaho bari abantu bo muri fonction publique bashiraho imishahara n'ibiki byose n'ibiki. Narumvise ko mu Misiri iheze hariho amategeko ahinduye guhinduka kubijanye n'imishahara kugira ngo abahembwa munsi 150 ntibari ikori hama barenza. Uravyumva ibyo byose mwaravyumvise. Ariko ikintu ngagitangaza muri iyi mirongo ni iki, ikintu dushobora kwiga gato mu buryo Imana ikora. Ndagomba kuvuga yuko fiche de paye y'Imana canke iburyo Imana iconsidere ibintu biratandukanye n'ingene tumeze. Rero numva shaka gufata gome mfute mu vyimviro vyawe inzira z'Imana ebana nk'uko isi n'ijuru bitandukanye, nk'uko nord na sud bitandukanye, niko n'inzira z'Imana zitandukanye n'inzira zacu. Uyu muntu yaravyutse mu gatondo saa 3 akazi kaba karatanguye, ashira abantu mu murima arababwira ati nimugende mu nkorere. Ariko kandi uyu mugabo mu murima yarungitsemo abantu yari yagize novuga estimation ishobora kuba itari y'ukuri kubijanye n'abakozi akeneye. Aha abakozi arababwira ati mwe murahembwa idenariyo imwe, uravyumva, kugira ngo mukore umunsi wose kuva mu gatondo saa 3 gushika 17h, uravyumva, niyo masaha yanyu yo kuza gukora. Ariko kandi sivyo gusa, uravyumva, bamaze gukora nyene umurima arabiraba asanga ivyaba abantu bariko barakora ntibaza kurangiza igikorwa yabahaye, ntibaza kurangiza igikonkwano yabahaye muri iyi durée canke muri iki kiringo c'umunsi. Ariko ngo kandi ngo agiye araraba, asohotse hanze abona abantu bari kwirigara bicaye ataco bafise bariko barakora. Abona abantu bariko baraganira ataco bafise bariko barakora. Aha anya Yesu ariko yidekriva nk'umuntu ahamagara abantu gukora mu bwami bwiwe. Uravyumva? Arasanze abataco bariko barakora, arababwira ati mbega mwebwe kataco muriko murakora nibiki? Nimuze namwebwe ndaza kubahemba. Uravyumva? Ariko igihe cose yabwira abantu icaza kubahemba, yakivugana n'abaza guhemba, ariko niyigeza agikomunika generalement ngo bose bavyumva. Rero abinjiye bose mu murima binjiye bazi ko baza guhembwa idenariyo imwe, sivyo gabene da. Ariko abazindutse gukora bobo ntibigeze bamenya yuko aba bose bariko barinjira baza kuronka par iriega, baza kuronka umushahara ungana wo ku rugezo rumwe. Ndagomba kubigereranya niki? Uravyumva? Abashizemwo iyi nkuru mwayisomye. Ariko kimwe mu bintu bitangaje niki? Nuko bose hageze kubahemba ntiyahemvye abantu bijanye n'uburemere bw'akazi bakoze, ariko yahemvye abantu bihagaze kuri fidelite bakoranye ico bakoze, kiba gito canke kiba kinini. Turiko turumvikana? Twebwe abantu iyo turaba ibintu tugira tendanse yo gushima no guha agaciro umuntu yakoze ibintu byinshi. Uko niko abantu bameze. Uwakoze amasaha menshi tugomba kumuha byinshi, ufise ancienneté dushaka kumuha byinshi. Uko niko niko amategeko y'akazi ameze. Ariko kandi nabwiye ngo amategeko y'ubwami bw'Imana ntahagaze kubazindutse canke abakoze ikiringo kirekire, kuko Imana mu buryo bwayiharura n'uwakoze igihe kirekire n'ubuntu yagiriwe gushora guserva igihe kirekire. Haleluya. Ariko kandi n'abakoze igihe kigufiya, uravyumva, urabona abahembi bingana abantu babashoke. Reka ndakubwira ikintu kimega muntu w'Imana. Umuntu wese afise ico ari karakora uri kurakorera Imana, Imana izokiguhera umugisha nk'iko nandi zompera umugisha icanje. Nta gikorwa kiruta, uravyumva, ibindi. Imana ntiyarutanishije ibikorwa, ariko Imana iha umugisha umuntu wese ari karakora ico yamuhamagariye. Bwana asifiwe sana. Hari ikintu Imana yaguhamagariye kuberamo umugisha inzu y'Imana. Hari ikintu Imana yaguhamagariye kuberamo umugisha inzu y'Imana. Hari ikintu ufise jewe ntafise. Hari ikintu ushobora jewe ntashobora. Uyu mugabo yari nyene uruzabibu, yari afise amafaranga yo guhemba abantu, ariko ntiyari afise inkomezi zo gukora akazi kose. Muriko murumva principe abantu b'Imana. Nico gituma nyene uruzabibu nyene niwe yarajeje igikorwa cyo kumobiliza abahagaze kwibarabara. Haleluya. Reka nabwire abantu b'Imana, hari abantu benshi usanga ego warakijijwe, ariko hari abantu benshi numvise uburyo Imana yampaye ijambo, hari abantu benshi numva umenga bahagaze kwibarabara.
hari umukozi w'Imana yageze kutubwira ngo iminsi yose muri eglise abantu bakora ibikorwa ngo ni 20%. 20% nibo bari muri protocole. Iyo 20% nyene nibo bari no mu baririmbyi. Abo nyene nibo bakira amashikanwa. Abo nyene nibo baraba abana banyu. Abo nyene nibo bakora ibintu byose. Ugaromvya ni icigwa cakozwe mu ma eglise 20% y'abantu bari active no gushika no gutanga igiceri canyu 20%. Ngo yaraza agasanga abantu ngo bicaye ko baratera inkuru. Akabaza ngo mbemwe ko ataco muri ko murakora. Qu'est-ce qui ne va pas? Bakamwe ngo twabuze uduhamagara, twabuze utwinjiza mu kazi, twabuze uduhemba. Akavuga ngo namwe ni muze ndabahide nariyo, ariko kandi ni muze mukore. Bwana sifiwe sana. Warubizi ari abantu batubwira muri eglise ugasanga abantu baraje kuranga ngo pastor ngo je mbona umenga ngo hari imigambi y'iterambere ngo twokora muri eglise. Ngo twogira ibi, ngo twogira ibi, twagira ibi. Ukumva umuntu afise ebana imigambi ni ya terrible ni ya hatari. Ariko umuntu w'Imana ngana gwikintu kimwe naho uri kurambarira imigambi, je kumbure sindi umunyamigambi. Uhejeje kubimbwira ikibazo cyo ndakubaza none wowe bikorera iki? Uravyumva? Kuko ndemera yuko umuntu wese afise ibyo ashoboye twe tudashoboye. Uravyumva? Kandi nkuko Imana izombaza ivyo nababwiye. Jewe ndi imvuzi point à la ligne. Sivyo? Nico kintu principal Imana izombaza, sivyo? Urabona nawe Imana izokubaza iterambere tutashitseko kandi wewe wari ufise ubwenge n'ubukerebutse. Nico gituma igikorwa cacu nico kukumvisha yuko ugomba kuva kwibarabara ukinjira. Haleluya. 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 Amina. Rero hariho abantu bari kwibarabara. Hariho abantu bari bakeneye ijambo ribabwira ngo injira. Hari abantu bari bakeneye ijambo ribabwira ngo gira icukoze. Hari abantu bari bakeneye kuvuga ngo injirwa nawe muri uru ruzabibu. Urafise ico worukoramo, urafise uburyo woruteza imbere, urafise ico worufasha. Iryo onya nico no kwita ijwi ry'ubuvugishwa. Uravyumva igihe cyose ijwi ry'ubuvugishwa ni kintu kiza mu buzima bwawe kikakwereka direction. Uravyumva ni kintu kiza mu buzima bwawe kikakwereka inzira. Ni kintu kiza mu buzima bwawe kikagukosora. Ni kintu kiza mu buzima bwawe kikakwereka kikakubaka. Ni ukuvuga ngo twebwe iyo tuvuga uravyumva dutera intege bariko barakora, uravyumva twereka abantu ivyo bakwiye kujamwo, uravyumva hama twagira gute tugakosora abakeneye gukosorwa. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Rero uyu muntu ahejeje bose kubahemba babashoke no kubona bose bahembwe ibingana. Ariko ibi bitwereka iki? Bitwereka yuko nyene uruzabibu ntashize amaso ku gahembo, ariko nyene uruzabibu aho umugisha umuntu wese ari disponible kugira ngo agire gute, kugira ngo ahezagire. Ndashaka kuvuga ngo bantu b'Imana muri no myaka harakeneye ijwi ry'ubuvugishwa. Wese ashimwe cyane. Haleluya. Harakeneye ijwi ry'ubuvugishwa kuko ikintu Imana ivuga nico gitanga orientation kandi nico gihinduriye inzira abantu ubuzima bwabo buriko burafata. Reka ndakubwira ngo hari ijambo ukeneye kumva rivuye ku Mana rigahindura ingene ubuzima bwawe bumeze. Reka ndakubwire umuntu wese ubuzima bwiwe butari mu kibanza cabwo ntashobora kuba épanoui. Haleluya. Ejo bundi twakumwe n'abantu bari badutembereye muhira mu ijoro. Turiko turaganira ingene ahantu twahaje. Uravyumva? Tuhaje turondera ikibanza twosengeramwo kuva muri centre ville dutambuka n'amaguru. Nta rupangu na rumwe rufise metero 200 kuri zingahe zo bwo munyakabwa tutinjiyemo tubaza abadamu bari hano n'abandi bantu mbega mwo bamufise ahantu twokataga ka parcelle ka bagace eglise kahakorera. Turaza turatambuka gushika tugere ngaha kuri iri barabara turimanuka kuri kiri barabara ry'ivu. Turushe tuvuga ngo basi ahantu hari hakabare tuje ku gibrochette. Tugihagaze hajya ngo tugira tuje gukata ku gibrochette ngaho inyuma mu kabare. Uravyumva? Duhagaze muri kijya kibanza. Tubona ahantu amamoto, abana bakinira imipira, ariko umugoroba 18h30 hatangwe kwirabura, tubona abantu barengana amamoto, ibintu byose nibiki. Turavuga ngo mbega hajya ahantu hari iki? Uravyumva mbega iki kintu nigiki kuko wabona umenga ni barabara nyene, wabona ari barabara kuko nta muntu numwe wahajya azunguruka ngo ace hajya abantu bose bava batraversa, ukabona ari kibarabara ni clôture ntiyari ihari. Wabona iryo shuri kwanza ni aya ma class aya ntiyari ahari, wabona ama class yari yahijya byose nibiki, ukabona ari kintu
ikintu kiri vide nyene kiraho. Muri uwo mutima w'ibroshete mpwemu yararavuga. Kuko ahantu twebwe mu magume muri 94 na 95 twarahakoreye ibikorane, twatwara igikamyo kimwe ca gikamyo kimwe gitwara amasima kiyavana muri poro. Uravyumva nico caza cikoreye ama instrument, nico cari podium umuvuga butumwa n'abaririmbyi, ikamyo igikorane giheze ikademara igacitwara ivyifise vyose biriko hejuru ikabitwara kubibika. Ahantu rero twageze kwakorera igikorane, ariko hari ahantu warubizi, hari ahantu menga hariho kandi hatariho. Burya hari ibintu Imana inyegeza abantu bose bakazopfa batabibonye. Hari umuntu yigeze kumbwira ko Imana yamweretse ko ahantu hazoba eglise muri 96, agenda bibwira umupasiteri ntiyareyagisa. Uravyumva? Ndamubwira nti ivyo yari yakweretse ibinyene. Bona sifesa. Uravyumva? Ariko turaza aha hantu, uravyumva, hameze uko hameze. None abantu b'Imana, mwe ni mwicaye muri izi ntebe, ntimwicaye hano hantu. None nimibaze ko mwicaye ngaho ko hari abantu bafite ico bakoze. None nimwimvira ibindi bintu mwe mwokora bikiri muri mwege mu nda zanyu, hakeneye juste ko mupusa. Puse. Ibi rero nivyo abantu bihenda mu buzima, bakarondera ukuntu ubuzima bwabo bugugwa neza, ariko nta kintu na kimwe gishobora gutuma ubuzima bwawe bugubwa neza nko kumenya ikibanza cawe c'umuhamagaro ukagikoreramwo. Ico kirarusha ibindi bintu byose woshobora kuronka. Uravyumva? Kuko ikibanza cawe c'umuhamagaro nico kibanza cawe c'umugisha wawe no kubera umugisha abandi bantu. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi nabivuze, natanguye mvuga nti ariko kandi harakenejwe iby'ubuvugishwa. Bona sifesa. Iyo ndiko ndavuga ijwi ry'ubuvugishwa, sindiko ndavuga, reka ndakubwire, ikikwereka ijwi ry'ubuvugishwa canke ijwi ry'Imana, umuntu avuze ahumetswe n'Imana, igihe cyose cavuze, uravyumva, gifise ubuzima bwo kuvyara ibintu vy'Imana. Nuko muranyumva? Si ibintu gusa bidutera kugubwa neza canke bigakora ku bigumbagumba byacu, ariko n'ibintu bivyara ibintu vy'Imana. Haleluya. Amina. Reka ndagusomere 1 Samuel chapitre 3. Havuga ngo uwo mwana Samueli yakorera Uhoraho imbere ya Eli. Haleluya. Kandi muri iyo minsi ijambo ry'Uhoraho ryari risigaye ari imboneka rimwe, nta kwerekwa nawe kwari kukiriho cane. Ico gihe Eli yaratanguye guhuma, asigaye ahwihwisha gusa. Umunsi urizina yiryamiye ku buriri bwiwe, itara ry'Imana ritarazima, Samueli nawe ajyamye mu rusengero rw'Uhoraho aho isanduku y'Imana iba. Uhoraho ahamagara Samueli, nawe ati sabwe. Araheza arikangura aja iyo Eli ari, aramaburira ati ndaje nditavye. Eli ati eka singuhamagaye, subira kuryama. Nuko aragenda araryama. Uhoraho yongera guhamagara ati Samueli. Nuko Samueli aravyuka aje iyo Eli aje, ati ndaje nditavye. Nawe ati eka singuhamagaye mwananje, subira kuryama. Maze Samueli ntiyagira gute, ntiyari bwamenye Uhoraho canke ngo ahishurirwe ijambo ryiwe. Nuko Uhoraho yongera guhamagara Samueli ubugira gatatu, aravyuka aja iyo Eli ari, ati ndaje nditavye. Maze Eli acamenya ko ari Uhoraho ahamagaye uwo mwana, niko kubarira Samueli ati genda subira kuryama, maze niyongera kuguhamagara uheze umwitabe uti Uhoraho numvuge, kuko umusavyi wawe nteze amatwi. Nuko Samueli asubira kuryama aho yarari. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amina. Ndashaka kuvuga ngo Bibiliya yitubwiye ngo Samueli yabandanye gukura akorera Imana imbere ya Eli. Natanguye mvuga ku nkuru ya Mose, ariko kandi ngiye nsube kandi akwereke uburyo Imana ari Imana ikorera. Reka ndakubwire,
ugomba kubona ukugaragara k'ubwiza bw'Imana mu buzima bwawe, hariho ibintu bimwe bimwe nkenegwa cyangwa amaprincipe akomeye tugomba gusobanukirwa no gutahura neza. Bona sifuwe sana. Hariho ibintu tugomba gusobanukirwa, hari ibintu tugomba gutahura. Hari igihe bintangaza ingene Imana yahagurukije umukozi w'Imana akomeye, umuntu nka Samueli, umukozi w'Imana yakoreye Imana imyaka 40, ateye ubwoba, adasanzwe, ari umuvugisho adasanzwe. Ariko rimwe na rimwe ukaraba uburyo Imana yamuhagurukije, uravyumva? Icambere Bibiliya itwereka yuko Eli na Samueli bose ahantu baryama ahantu hari isanduku ry'Imana. Baryama muri présence ya Arche de l'Éternel. Baryama aho ubwiza bw'Imana bwari buri, niho baryama. Kuko bari abantu ubuzima bwabo bukeneye en permanence ico Imana ivuga. Bari abantu kugira ngo barongore ubwoko bw'Imana, bari bakeneye ico Imana ivuga. Bariro umuntu micaye ati urakeneye ico Imana ivuga. Haleluya. Haleluya. Urakeneye ico Imana ivuga muntu w'Imana. Urakeneye ico Imana ivuga mu rugo rwawe, je te le dis. Urakeneye ico Imana ivuga muri business yawe. Urakeneye ico Imana ivuga. Reka nakubwire, urakeneye ico Imana. Yesu yarabwiye abantu, arabwira abigishwa baje kumusaba ibintu byo kuja gufungura. Aravuga ngo umwana w'umuntu ntazobeshwaho n'umutsima gusa, ariko umwana w'umuntu azobeshwaho n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Uhoraho. Reka nsubire kuri kwibutsa shengero ry'Imana, urapfa igihe cyose Imana itari kiravuga. Aba bantu bari baryamye mu ihema, aba bantu bari bafite isanduku ry'Imana imbere yabo. Isanduku ry'Imana kwari kimenyamenya kw'Imana ihari. Ariko Bibiliya ivuga ngo naho bari baryamye hafi y'isanduku ry'Imana, Bibiliya ivuga ngo muri iyo minsi ya Eli ijwi ry'Imana ryari riri Imana ntiyari ikivuga. Imana ntaco yari icerekana. Iyo Imana atacikiri kiravuga cyangwa atacikiri kirerekana, ni ukuvuga ngo abantu babuze direction. Iyo Imana atacikiri kiravuga, ni ukuvuga ngo abantu bariko barijana. Iyo abantu bariko barijana, ni hahandi bahura n'ama experience mabi, ni hahandi batakariza ivyabo, ni hahandi bakomerekera. Iyo umuntu ariko arijana aba ameze nka Yona, hakuja hehe, hakuja inine waja itarushishi. Nuvuga ngo iyo Imana itari kiradirija ibintu, abantu barijana. Tuzokwama ego nejo tugusengera, tuzokwama nejo tukuderivra. Amadayimoni aracaza ari menshi. Igihe cyose ufise ahantu uri kurijana utari musi y'ubutegetsi bw'Imana. Isanduku ry'Imana ryari rihari. Mu yandi majambo isezerano ry'Imana ryari rikihari, ariko kandi ijwi ry'Imana ntiryari rikihari. Bibiliya ivuga ngo Eli yaratanguye gusinzira, ntiyaranakibona neza, baryamye aho, na Samuel araryamye yiryamiye aho. Ariko bose naho bari mu nzu y'Imana, ijwi ry'Imana ntirikivuga. Ntibakizi ku munsi c'Imana yibaza ku bwoko, ntibakizi ku munsi aho Imana igomba ko baja. Ariko ibimenyetso byose vy'Imana barabifise. Amabibiliya ya rouge barayafise, amabibiliya yarisurinye muri fluo ya vert barayafise. Indirimbo za kantike barazifise, indirimbo z'igitabo cyo mu Giswahili barazifise, ibimenyetso byose vy'Imana barabifise. Iyo abantu babona bagenda barabona yuko ivy'Imana barabifise. Ariko kandi ngo la voix de l'Éternel était rare. Haleluya. Mbwira umuntu muco tarakeneye ijwi ry'ubuvugishwa. Haleluya. Ariko kandi muri uwo mwanya ijwi ry'Imana ritahari, Imana yo mu mugambi wayo iri muri transition. Uravyumva? Ministeri ya Eli iri kirarangira, iri kirahera, ariko ararangiza igikorwa ciwe. Ariko kandi agira hagurutse ministeri ya Samuel. Ijwi ry'Imana rikaba rikeya kuko Imana irafise ivyihora. Igikorwa ca Eli, kuko igikorwa ca Eli komunika. Imana ntiyigeze itakaza abilite zo kuvuga no gukomunika, ariko condition zayo zo kuvuga naho ibimenyetso by'amasanduku byari bihari, ariko condition zayo, principe zituma ivuga zari zibuze. Higeze ihora. Uravyumva?
canke ntigeze inanirwa kuvuga, ariko kandi hariho condition ikeneye kugira ivuge. Sivyo abantu b'Imana, hariho condition, hariho atmosphère, hariho ikirere, hariho exigence ya sanctification kugira ivuge, kugira nico kirere cayo, hariho adoration ya vrai ikenewe kugira ngo ikore. Ivyo bintu byose ni combinaison y'ibintu, iyo kimwe kibuze kirashobora kwicira ikindi. Ariko si Imana ivyola principe zayo, si Imana si umubandi, ntisimba. Yesu yaravuze ngo jewe nca mu muryango, iyo nje kuraba intama je sindi umubrigand, jewe iyo nje kuraba intama sindi umumercenaire, simpanda ibipangu. Umwansi yaje apanda ibipangu, akaza agasahura akonona intama, ariko jewe iyo nje nca mu muryango principal, kuko ni intama nizanje. Muntu w'Imana nturonderere kure, nturonderere kure, mbega ikirere, mbega condition, mbega aho Imana iba. Uravyumva kuko niba mu mazu yubatswe n'abana b'abantu, niba muri aya mahangare yacu, niba mu bintu biri bien décoré, iba muri atmosphère ya sanctification. Ifise principe. Iminsi yose bari baryamye, isanduku rirahari, ibimenyetso vya présence y'Imana birahari, ariko la voix de l'Éternel est devenue rare. Mbega ubuhombe kugira Imana utayifise, mbega ubuhombe kugira Imana ivuga itariko iravuga, mbega ubuhombe kugira l'Éternel des armées au milieu de nous, ariko kandi atahari, utaboneka, atavuga. Mbega ubuhombe buhari kuvuga ngo kwa muvuga ivyizigira iminsi yose, uravyumva n'abaguhaririza, ntushobora no kwidefanda kuko nta mapreuve, nta bifatika, nta bigaragara vyerekana Imana mu buzima bwawe. Mbega bibaza ko Imana yatubwiye ngo tuyivugire, iduhamagare kuba abareligieux, abanyedini? No! Imana irafatika, ivyayo birafatika, ivyayo birakogwako, biri tangible, oya si migani, si morale, uravyumva, si ibintu vyo kwiremeshereza, si samandari na tujajure. No, iri réel, iri réel. Ninavuga uno munsi ati je ndashaka kubona Imana, ndashaka kugendana n'Imana, hari distraction, ariko kandi ndaba ubukuru bw'Imana. Gute Imana ishobora guhagurutsa umuprofeta akomeye nka Samueli ikamuhagurukiza munsi y'umupapa apfuye? Gute Imana ishobora gutegura umukozi w'Imana adasanzwe ikamutegura munsi y'uri karananiwe? Kuko Imana itakurije Samueli mu murongozi w'igitangaza gangi atomoye. Ibi birasura kandi kunyereka ngo inzira z'Imana ziratangaje. Je nta mwana wanje noja gukuriza munsi y'umuntu amaze kubona adatomoye, ariko Samueli yijyamiye, ariko me n'umutama atacumva ijwi ry'Imana, umutama atakimenya bariko barasenga n'ababorewe, umutama atagishobora guhana abahungu biwe, umutama abana biwe basambanye abantu kuri podium abona, Imana ikazana umuprofeta akomeye ikamushira munsi y'uwo mutama. Ça c'est Dieu. Yitwa Imana. Bwana asifiwe sana, Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka nakubwira hari amateori abantu bigisha, abantu bagarara ko ivyo byose rimwe na rimwe Imana irabikubitamo umugere, ikavana ibintu mu bintu bisa n'ibiriko birapfa, aho ikavanamo ibintu bizima. Imana nta principe yigenga, ubwayo ni principe. Ngena kubwira ngo Samueli, uyu muvugishwa Eli yaramufomye, aramwigisha kwigisha ijambo ry'Imana, aramwigisha kumva ijwi ry'Imana. Bibiri ivuga ngo Samueli ngo yakoreye Imana ahagaze imbere y'umukozi Eli. Birantangaza ngo Imana bibiri bansiyona ngo yakoreye Imana. Uravyumva? Il a servi, il a grandi imbere y'Imana, imbere ya Eli.
bisobanura ngo icyo Imana cyose kiragukoresha, icyo Imana cyose igomba gukoresha, uravyumva, hari umuntu aguhagaze imbere. Ariko kandi ngenda babwira ikintu kimwe, umuntu aguhagaze imbere pour un temps. Reka ndababwira ibintu byose Imana yashizeho muri nature, ibintu byose bifonctiona gucyanya. Imviriza, imukuma iyo imaze kuvyara ivyana ikabishira mu cari, iravyubakira icari imbere yuko iza guponda amagi. Imaze kuronka kumva ko igira ipuse, ikagenda igashira amagi muri cari, ivyana bikavukira mu cari biri ahantu mu kirere mu giti, ivyana bigasohoka bikava muri rya rigi, ivyana bikagira gute, umunsi nyina azobona ko hageze ko abana bafata responsabilité y'ubuzima bwabo, nyina iraza ikamena icari pya, ivyana bimwe bigatangura kumenya kuguruka, ibindi bikanka kakagwa hasi kakitibura kagapfa. Ariko nature Imana yigize ku buryo n'abana turera turafise aho tubarera tugashika, aho kandi hari igihe cabo cyo gufata responsabilité bakagenda, hari igihe cabo cyo gufata responsabilité. Nyana kuvuga ngo ijwi ry'ubuvugishwa rirarera, ijwi ry'ubuvugisha ryigisha abantu amapaya mbere mu mwami. Ijwi ry'ubuvugishwa so ameze neza cyangwa atameze neza arahari. Reka nakubwira naho yo bari imboregwa akaba ari so arahari. Hari amavuta Imana yamusize special mu munsi yagukonseva, umunsi imbuto yiwe yakuvamo. Hari amavuta Imana yashize ku buzima bwiwe, kubijanye no kubaho kwawe, kubijanye no gukura kwawe. Ego mwita ikigaba kumaze guca ubwenge, ariko sonera amavuta y'Imana ari ku buzima bwiwe. Reka nakubwire, n'umuvyeyi atamenye igihe cyo kurekura umwana, munyumve neza, n'umuvyeyi atamenye igihe cyo kurekura umwana. Umuhungu wawe akubaka, mama uri hano hantu, bona sifiwe mama, umuhungu wawe akubaka, ariko ntumenye akarimbi kawe nk'umuvyeyi, ugashaka gushishika kuja gutegeka muri salon yiwe. Reka nababwira ikintu kimwe, imwe mu ngorane dufise zo mu ngo ni ingo z'abavyeyi batamenye kurekura abana, bamenye ko hageze ko barekura. Umuhungu wawe agasohoka ari umuhungu wawe akaja kubaka acitse umugabo, akagira umugore wiwe, ako hakaba gikenewe mama na autorité ya mama kugira ngo bahindure ingene disposition muri salon ipangwa, bahindure ingene ifoto igira gute, bahindure ingene intebe zihinduka. Ni mama decide, afise telecommande, ari kure, ariko arusha inkomezi madamu. Utamenye kumurekura mama uri kuramwicira n'urugo rwiwe, kuko ijwi ry'ubuvugishwa rirashiraho, rirasetinga ibyo twakwita amabaze, rirakuza ibintu, ariko ahantu rigarukira. Eli yarareze Samuel amwigisha inzira z'Imana, nawe yari karasubira inyuma, nawe yananiwe kurera abana biwe, ariko yarashoboye kurera basi Samuel. Nawe yari umunyantege nke, Imana imuhezagire ko yashoboye kuturerera mu profeta akomeye, yasize amavuta abami bose babiri, agashiraho urufatiro, akubahiriza inzitizi za Israeli. Ndashima ujya mutama w'umunyantege nke yashizeho urufatiro rwiza, Samuel agakura. Pastor wawe wamuhungiye iki? Reka nakubwire, ndiko ndakubwira ibintu nzi, sivyo? Ako naho sinzi n'ingene Imana sinzi ingene yabikoze, ntibigira explication. Aho ngenda kubwira ikintu kimwe ngo si ivyuga y'imisi yose Imana yakuye ko autorité. Haleluya, haleluya. Eli yigishije, reka nakubwire ngo Samuel yumvise ijwi aja kwitaba Eli avuga ati sabwe nditavye ndi hano. Uyu mwana yarigishijwe kumvira, uyu mwana yarigishijwe yuko nayo umutama ari umutama ari rétrogradant, naho ari umutama ari karasubira inyuma, naho ari umutama atacumva ijwi ry'Imana. Yamusanze acerekwa, ariko ariko asaza atakibona, atanakibona neza, ariko Bibiliya kandi katubwira ngo ariko kandi mu nzu y'Imana itara ry'Imana ryari ricaka, kuko ivy'Imana rero bisurinye, kirazira ko itara ryanje rizima mu nzu. Ndashima umutama w'umunyantege mu ntege nke ziwe itara ntigeze rizimya, hari hakiraga kondisiyo kame gatuma Imana yajisa. Bwana sifiwe sana. Bantu b'Imana wazi ari giye ndiko ndimvira ijambo ry'Imana nkagimvira rikanjohera, nkaca mbabazwa n'ingene vema abakristo turi tellement charnel, turi mu tuntu twacu, akaduga kanje, akana kanje, akagabo kanje, ngira ndonka akagore ngira utuntu petitesse, utuntu duto, ako nkaraba ingene Imana n'umutama w'umugangi.
ukundi kuntu ifonctionna ico mugasezisa les voies de l'éternel. Les voies de l'éternel sont insondables. Uravyumva abazisesa n'abazimenya nabimuhemu gusa. Bwana sifiwe sana. Umviriza abantu b'Imana, Bwana sifiwe sana. Muri abantu beza, muri abantu b'igitangaza, ndabubaha. Uravyumva no guhagarara imbere yanyu numva ari iteka muri special. Ico mukadovena ico mutegezwa kudovena mu mugambi w'Imana kuko muri special. Yesu ashimwe cyane. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Imana irashobora gutegurira umuntu muzima mu mafuti. Imana ihora kwita abantu mu mafuti ikabarukitira mu makrize ariko ikaguhagurutsa. Nico gituma ifise amaso y'imwemu ushobora kugira lecture na interpretation iri spirituelle ku ma événement n'ama circonstances agukikuje. Nubu nyene waje ngaha sinzi ivyo waje urimo ariko waje hari ama situation n'ama circonstances yadukije ku buzima bwawe asa n'urupfu ariko kandi ico amaso yawe akugururuka ugashobora no kuyabonamo ubuzima. Kuko Imana arafatanije urupfu n'ubuzima ukuntu hariho mariage bibiri itanga nta kindi gitabo n'ukuri ndasoma mu isi kirimo filosofi iteye ubwoba ingana n'ingene Imana izi kumeranje urupfu n'ubuzima. Haleluya. Ariko munyemerere mvuga ikintu kimwe birantangaza kubona Samuel yaracitabuye umuntu amwumvira kandi ari umunyantege nke. Mbega warubizi ko umuhamagaro wawe ushobora gukubitiriswa atagusa kuri iyo point. Igikorwa cyose c'Imana n'umuhamagaro wose ugira test. No musi ya ponere ya katubwiyeho gatoya. Ku muririmbyi yose hagaze ngaha ubukeneye ko ibintu biko biravuga neza. Ku muririmbyi wese hagaze ubukeneye kumva ko ibintu biko biradunda bikaguha umugira gute. Uravyumva? Ariko iyo test ije nta nari mwiza gutest ivy'imwemu. Test iriza gutest umubiri. Ikigerageza umubiri ni ugisanta ariko ivy'imwemu n'ibisanti bigeragezo. L'homme charnel, uravyumva areagissa kuri test ariko l'homme spirituel ararengana test. Rero ivyuma bivuyemo amabafra akavamo ibidunda bikavamwo uravyumva wa muntu wawe mubiri ari ngaha aravuga ati no musi nibiza kuryoha biraza kubiha. Uravyumva osito ugize iyo information ko bigira bibihe urahushije ico Imana igomba kuguhera. Uravyumva kuko Imana igomba kukugirira ka demonstration yuko itakorera mu bikoresho yuko itubakiye ku bintu ariko ivyawe biri spirituel. Iyo uri kuratanga nk'umuririmbyi ukaburi frustré ukaburi stressé kuko ivyuma biriko biranka kuvuga neza kuko bitagize gute ako kanya wowe uhejeje gutsitara urahejeje gutakaza nka 60% y'ivyo uza gutanga ku bantu. None muri fraction de seconde ama evenement yihuta aho paniza giturumbuka ni gute shiftinga ukava muri attente y'ivyo bintu ugafata ibintu mu byo bw'imwemo ukamenya yuko Jengobe ni kivy'imwemo singomba kutakaza umunezero aho kandi ngomba gushishikara gutanga ikintu ibi byose ukavyiyambura utarinze kubwira abantu ni mundindire ni concentre. Mbe mwibaza ko umunsi yose ubuzima bwawe buduha umwanya wo kwiconcentre. Nimwavyutse mu gatondo mwese mwumva yuko ibintu bihiye. Uravyumva nta mwanya tuba dufite wo kwiconcentra. Kwiconcentra biba kare. Ni ibi ibintu vyabaye. Kandi iyo utangoye kubigira ibintu vyabaye uratakaza naho rimwe na rimwe. Haleluya. Kuko ivy'impuhemu vyama binesha umubiri. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Nyitabira tuje kwikorosi rya nyuma. Bwana sifiwe sana. Umviriza nakubwira ikintu kimega muntu w'Imana. Wewe sinzi ivyo uri kurumva sivyo kandi na jewe navuye n'imbere ya note yanje ndiko ndakubwira ibintu ndiko ndavyumva. Yesu ashimwe cyane. Unyumvirize nakubarira ikintu kimwe. Uyu mugabo yarigishije Samuel kumvira Imana kandi Samuel nawe aramukundira aho kandi Imana yaramusigarije amavuta y'ukurera uyu mwana agiye guhagurutswa naho kandi yarakiri munyantege nke. Ndabona Imana iri patient kuri twebwe ishobora gushishikara kudukoresha kandi yadukuye ko amaboko ariko abandanye dukoresha kuko ni Imana ya continuité ni Imana itagarukiriza umugambi hakare. Eli arahavuye n'abahungu biwe bagiye gupfa mu Misiri imbere ariko umugambi wanje jewe Imana ntugomba guhagarara. Rero Eli ndagusigiye portion y'amavuta yo kwakompanya umuprofete mwiza kumbura namwigishije no maesheke yiwe amurera neza igihe yahushije abana biwe ariko Imana iri concerne na continuité ihagaze ku bantu. Haleluya. Haleluya. Umwana akamwita bati sabwe ndi hano rimwe sabwe ndi hano kabiri sabwe ndi hano gatatu ngo Eli acaza kumenya ati byari byo byose uyu mwana
birashoboka mu byo namwigishije kunyumva, mu byo namwigishije kunyitaba neza, mu byo namwigishije naramuteguye uburyo akoabita canke uburyo aja muri relation nanje, mu byo namwigishije uburyo anyumvira, mu byo namwigishije ibintu byinshi, ariko hari ikintu ntiyamwigishije kuko hatari bwage ko nakimwigisha. Ubu Imana nikiri kiramukoresha, Imana nikiri kiramubarira iciye kuri jewe. Ubu Imana yamaze guhindura ibintu, ijwi ryayo rimaze iminsi jewe ntaryumva, maze igihe ntaryumva, ariko uyu mwana agumaza kunyitaba. Mbega niyiherezo ntamuhaye, nikihe kintu ntamwigishije, ubwo aguma ashishikara kuza ntamuhamagaye, birashoboka ko Imana amaze guhindura ibintu, iriko iravugana nawe, Imana iriko iramuhamagara, ariko kandi ntaramenya kumva ijwi ry'Imana, aracanyitiranya n'Imana, aracari isumi kuri jewe ku buryo anyitiranya n'Imana, aracari isumi kuri jewe ku buryo abonera Imana mu buzima bwanje, aracari isumi kuri jewe ku buryo yamye yumva ijwi ry'Imana biciye muri jewe. Ariko ubu Imana irahinduye ordre des choses, ubu Imana igira itangura kutuvugisha biciye muri uyu mwana kuko yakuze. Ngomba rero kumwigisha kumva ijwi ry'Imana. Umuprofete, birababaje bantu b'Imana, no musi profesi yabaye ibintu impwemu ya Balamu. Profesi cabaye ikintu uravyumva gikoreshwa ngaho iyo mu mazu mutwumba. Abaprofeti Imana yahaye ibihugu basigaye ari abaprofete mu cumba c'abantu 8, abo yashoboye gukura mu bandi akabifatira kugira ngo bamuzanire relation, kugira ngo bamurire loyer. Uno musi profesi yacitse sorcellerie, uno musi profesi yacitse magie, uno musi profesi abakristo barasanzara, abakobwa batevye kurongogwa barabwiye ngo ari umuprofete yashitse azanye amakonterere y'abagabo bien, bakamana imisi bataboneka muri eglise, yamara kubura wa mugabo akagaruka muri eglise akiyensera n'isoni, ukamuka ngo wahora hehe? Pastor nahora ngana nicara inyuma. Okay, turazi yo wahora. Profesi yacitse instrument manipulation. Ushaka kwiganzira umugabo n'umugore atunze ubakubita buvugishwa, wabakubita ubuvugishwa ukavuga ngo ndabona umugambi w'Imana ku buzima bwanyu. Ako ndabona hari abantu bako barabagwanya, uravyumva? Ndabona abantu bako baragwanira, ndabona umufise umupasiteri atabona ivy'impuhemu akagusepara, yabona impande yawe hari abantu b'impuhemu wumvira, aba ngo nabonye ngujya muntu, unabonye umuntu ngo agukwegera mu bintu vyirabura agukwega, ubwo ndabona ko so wamwirinda. Bien, profesi ufise profesi ryoshe yamuhezagiye, bamubwiye ko agira ronke promotion ku kazi, bamubwiye ko agira ronke ikiduga kininiya, bamubwiye ko babona ngo afise imfunguro zimeze bucyanya. Bavyumva? Mukristo yaraje kumbaza baze ku pastor ngo ari umuntu yambajije ngo ambaza ngo mbe ngo pastor wanya aravugishwa, aje kumbaza urumva uwonya ari muri porte ya sortie bamusifre, bavuga ngo pastor wanya aravugishwa. Cyane mbona ntavyo nzi. Profesi, Biblia ivuga ngo mu gihe cy'iherezo ishengero rizorongwa n'umwuka w'intumwa n'abaprofete. La profesi ivuga ibintu bikomeye by'ubwami bw'Imana. Profesi niza kuduflata, profesi niza kutubwira inyambaro n'abatugwanya. Profesi si petitesse, profesi si ikintu kiza gugutusha ama emotion y'abantu. Uravyumva umuseri batera atararongora cha atararongorwa, umuntu yahomvye. Profesi reka nakubwira ikintu kimeva mu isakoshi y'abantu. Ushaka kuronka ikibanza mu bantu uzana profesi, manipulation. Ushaka kuronka abakuru support bakakuriha amafaranga, profesi. Ushaka kuronka abakwemera, profesi. Mwese mumeze nk'abacitse abapfu ba profesi nko mu gihe ca Ezekiel. Reka nakubwira ikintu kimwe muntu w'Imana. No. Urakwiye gushika ahantu ugakura.
ndabona uno munsi umuprofete ashaka kwifatira abantu. Abakristo bose baje ngaha muri eglise bari munsi y'abantu entre parenthèses bitwa abaprofete. Narabwira abantu turi kumwe n'uyu mukristo azova muri eglise. Uravyumva sinari mvuze profesi. Ako ndazi hari umuprofete w'umudamu yigeze bwira escroquerie ngaha mu gihugu agenda aheranya abantu benshi. Araza ngaha muri eglise aramvuta abakristo. Umunsi yaje gusengera ngaha yaraje bamuzana ngaha imbere aza kundamutsa. Uzi ikintu yambariye? Yabwiye abantu ngo pastor wanyu ari mu mwuka. Ngo ni umunyamwuka. Abo bantu bazavuga ngo wazi ko pastor ko naka yavuze ngo uri umunyamwuka. Cavuga ntuko nyene yamvuze neza niko azomvuga nabi. Ntaco bimbwira naho yavuze ko ndi umunyamwuka. Kandi vyaheze yadukuye ko abantu byaheza kubisa escroquerie nini ituma n'abakizwa mu gihugu batizera kuko yagiye kubisa amakuru y'amafaranga. Afiku yibwiye ngo igijambo ube independent. Uravyumva? Okay. Urabona? Wibwiye ngo igaba ukure ube independent. Uravyumva umunyafrika ntashaka. Ashaka ibintu biri spontané. Bakeneye ibintu bya guca bigaca biba. Ukagiye guca bigaca biba. Spontanéité, magie. Iyo n'umwuka wa sorcellerie kuko akurikirana Afrika. Kandi namwe naho mwakirijwe n'umudayimoni w'abasogokuruza urabakurikirana namwe. Nico gituma muri classe merekede dufise abantu bake ariko mu mikoraniro by'ubuvugishwa haje abantu benshi kuko abanyafrika bakunda magie. Ariko ndakunda reka nakubwire umutima wa mbere uzobona ikintu ca mbere kikwereka umuprofete ikintu kikwereka umuntu wa mbere umukozi w'Imana igihe cyose umuntu w'Imana azana abantu kuri data. Il ramène toujours le cœur des fils au père. Na hore yiwe niyo akonekta na papa. Kubera ko ufise umuntu wemera cyane kurusha ko kuki umuntu akumanipira ukamwemera. Uravyumva waza kurira ngo ngo naka ngo ataravuga ngo apotre ngo ataravuga ngo profete naka ataravuga ngo profete ikintu cyose ni telefone allo anyana agenda mutwara kwa muganga kuko umucano washushe cyane. Ubibona gute? Nakubwiye ko ari ibisigo by'ujya mu yaya mwirukane. Mwabamaze mwabirukanye mwabahejeje. Le prophète umuvugishwa wo kuri misose azana abana kwasi. Ntakindi akora. Uravyumva? Eli amaze kubona ko uyu mwana amaze kumva ijwi ry'Imana. Uravyumva? Ntiyatinye kumubwira ibiriko biripasa kugira ngo amuveko. No. Yaramenye ati ureka nakubwira rega hariho risque. Mbega uko Samuel yatangiye kumva Imana direct. Sans passer par Eli. Uravyumva? None urabizi yuko mukumva Imana direct adaciye kuri Eli bimushira muri independence. Mbega murazi yuko Imana yaje kuvugana na Samuel. Eli yacamwa ngo mbare icimana kubarenda azi kwikuntumye. Imana yahinduye. None urazi ubunye umuntu wahora uvuga abantu bagatrambura. Ubunye wa mwana wareze niwe ugiye kubira mu mvugana wumve. Kuko je sincumva Imana. Imana isigaye ca muri we communique moi something. No. Bavyumva? Ndakeneye communication divine. Ndabira umuntu w'Imana naho twomushira ko amakosa menshi. Ndakundi humilité. Iyo umuntu adashaka kwigungira ko ariko abona tumwana hageze genda ni wasura kumvira ijwi wahoro nyitabuti sabwe. Uravyumva ubu ni waza kubyumva baza ngo sabwe databuja ton serviteur est là. Niyigeze abwira Imana kuyitaba nkuko yamwitaba. Genda murabigiye cyose Samuel yitaba Eli yari afise formulation ya phrase imwe iguma igaruka. Ariko hageze ko yitaba Imana ntiyakoresheje ntiyakoresheje ya phrase nyene yarahinduye imvuga avuga ati sabwe umusavyi wawe ari hano vuga. Uri umukozi w'Imana ushaka abantu bakwitaba nkuko bitaba Imana. Uri umukozi w'Imana ushaka abantu bakorespecta nkuko barespecta Imana yabo. Ufise ingwara. Ugwaye complexe, ufise complexe d'infériorité. Ubuze assurance ukeneye approbation y'abantu. Aho kandi urukuzana conflit kuko wewe ntushobora kwiyeleva hejuru y'Imana. Icubaro cyose ni cayo. Uravyumva twebwe tujana abantu kuri we. Twebwe nitwe exista. Twebwe naho mwo kwibagira amazina yacu. Ariko we toujours we niyo hore yacu. Tumeze nk'abaririmbyi. Abaririmbyi baririmba ntibavuga ngo jewe, bavuga we bakatutwara kuri we. N'umuprofeta ajana abantu ku Mana.
Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ndasambuye mpwe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi aho ndayisambuye ntigiye nimba udatahuye. Ariko ndayisambuye tu mu izina rya Yesu. Reka ndakubwira Imana ntiyaduhaye ingabire ngo tubashire muri servitude, tubashire munsi ya autorité yacu. Imana yaduhaye ingabire ngo tubatware kuri yo. Haleluya. Haleluya. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Ijwi ry'Imana rivuze, abantu bamera nk'abantu bari mu kaburi. Ngandangirize kuri iri jambo ribi duce dusenga. Bavyumva, abantu bamera nk'abantu bari mu mva. Je numva Imana yambwiye bwira ishengero riveyo. Haleluya. Bantu b'Imana, ubwiza twashizwe imbere ntibushobora kugereranywa n'imibabaro y'iki gihe. Haleluya. Va gato mu tuntu twawe, egocentrisme, va mu tuntu twawe. Reka ndababwire dukorera Imana yaremye ijuru n'isi. Yaduteteka kwitwa ubwoko bwayo, turi muri alliance. Reka tubaye nk'abantu bari mu isezerano. Reka tubaye nk'abantu babona Imana by'ukuri. Haleluya. Amina. Amina. Amen. Imisi yose ingabire zidutwara kuri yo. Reka ndangirize kuri Ezekiel. Ndakubwira ikintu kimwe muri iyi nkuru ngaha gikomeye. Kandi uno munsi mwe mwera yambwiye ngo agira azure. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Ezekiel chapitre 37 verset 11. Ariko ndabita abagenzi. Uravyumva? Muri abagenzi niyo objectif y'Imana. Imana ntikeneye aba intermédiaire bantu b'Imana. Imana ntikeneye aba intermédiaire. Murarushe musa no kuruha. Ubuzima bwawe buri muri confusion kuko ufise baso benshi. Uno munsi urava ngaha après midi uzobura handi, ejo uzurara handi, ugaburirwa indya nyinshi, uratura mangati absolument. Iyi chapitre itangura ivuga ngo Imana yereka Ezekiel amagufa yumye. Sishaka gusoma aho hantu hejuru ko murahazi. Sivyo? Ariko shaka kuvuga ku kintu cabaye inyuma hano verset 11. Nuko arambarira ati mwana w'umuntu. 37:11. Arambarira ati mwana w'umuntu. Ayo magufa niwo muryango wose wa Israeli. Baravuga bate amagufa yacu arumye n'ivyizigiro byacu birabuze turashize gose. None vuga ubabarira uti uku ni kumwami uhoraho agize. Ati nzorangaza imva yanyu mbaduze muve mu mva zanyu mw'abantu banje kandi nzobashikana mu gihugu c'Ubwisirayeli. Nuko muzomenya yuko jewe ndi uhoraho igihe nzoba ndangaje imva zanyu ndabaduza mukava muri izo mw'abantu banje kandi nzobashiramo mpwemu wanje mube bazima mbashire mu gihugu canyu bwite maze muzomenya ko ari jewe uhoraho nabivuze kandi ndabishikije ni ko uhoraho agize. Haleluya. Haleluya. Aba bantu Imana yajanye Ezekiel muri riyerekwa, ariko Imana igomba kumuha ikigereranyo ca eta y'i peuple. Ariko kandi basa n'abantu bamaze gupfa, basa n'abantu bamaze kuja mu mva. Warubizi bantu b'Imana, turakeneye ijwi ry'ubuvugishwa. Bwira mwicane turabikeneye kwe. Turarikeneye pe. Reka ndangize mvuga gutya. Igihe Imana yiyereka Samueli, murazi ibintu Imana yabwiye Samueli. Imana ngo yabwiye Samueli
ati genda ubwire Eli yuko we n'inzu yiwe ngiye kubakuraho. Imana yamuhaye ijambo ritaryoshe kuvuga kandi ribi, kandi kuko umuvugishwa akosora akaremesha agatanga direction. Uravyumva? Muvugishwa agomba kuba ari umuntu ari en mesure yo gukomunika icyo Imana yamubwiye atakinya. Muko muranyumva abantu b'Imana? Atakinya. Reka ndakubwire hari reka ndabikubarire neza. Eli abonye Samuel avuye kuvugana n'Imana. Eli yabajije Samuel ati Samuel, mbarira icyo Imana ikubwiye kandi ntukimpishe. Mbarira icyo Imana ikubwiye kandi ntukimpishe. Kimbarire cyose uko yakikubariye. Kandi ndakurahiye guhoraho kuhoraho nutambwira. Mbarira kuko Imana yakubwiye. Ariko Imana yari yejeje kumubwira amajambo agoye yo kubwira se. Imana yejeje kumubwira ngo wowe n'abana bawe mugiye gupfa, c'est fini. Reka ndakubwira ngo iri jambo ryari rigoye kuvuga. Ariko kandi icigwa ca nyuma Eli yahaye umuvugishwa ariko arahaguruka yamwigishije kudatinya kuvuga icyo Imana yavuze, peu importe effet, peu importe uburemere bwacu. Warubizi yuko no munsi hari abavugishwa bameze nka Balamu, atakindi kintu na kimwe ashobora kukubwira atari ikintu ciza gusa. Warubizi yuko hari abavugishwa bameze nka Balamu, bameze nka Balamu bakotesha bakamuzana ngo vuma Israeli, uvuga ibintu bitandukanye n'ivy'Imana bavuga ko bamvumire, bamukamuha amahera, bakamwemerera inzahabu kugira ngo avuge vyiza. Mwari mubizi ko Balamu naho yari muvugishwa yaguye. Mwari mubizi ko yari afise n'abantu bamugwisha. Mwari mubizi ko hari n'abakristo bagwisha abakozi b'Imana. Kuko Imana araguhezagiye guha ibintu, rero wamugemurira abantu b'Imana ibintu, ugomba kubagura no kugura faveur yawe kubera ibintu vyawe. Tu achètes l'homme de Dieu. Kandi ashobora kuba Kenya adafise uburyo bwinshi, amafaranga yawe yakeneye, ariko de quel droit ukoresha umugisha Imana yaguhaye kugira ngo udetourne attention na affection y'uwasizwe amavuta n'Imana ku ngabire canke kuri susi zawe? Gute ushobora guhamagarira umuntu yahamagarira ubwami budahoraho, ubwami incorruptible, ubwami bw'ibihe bidashira, ukamugura amafaranga yawe, ukayibona ko yakwiswe hasi, ukabona yuko mamo yawe ari kiramutegeka, ukabona ko amafaranga yawe yamwicaritse, ugashishikara kumugura, ukabimenya mu mutima wawe, mwemwe yakabikwemeza yuko wamuguze, ugashaka kumutelekomanda kubera ibyo wamuhaye, ugashaka kumutegeka kubera udufaranga twawe, ukabibona yuko wadetunye umuntu w'Imana kubera amafaranga yawe, hama ukabishishikara. Umutegetsi baha ibiturire, umukozi w'Imana naho yaba ari umunyantege nke akorera ijuru. Ubonye udashobora kugura, tu changes d'église, kuko nivyo wamenyereye. Ukeneye abantu bari ata merci. Impwemu ya Balamu. Samuel, barira ivy'Imana ikubwiye, kuko gukorera Imana ça n'a rien à voir avec les émotions. Ikintu cambere Imana igomba kugira circoncision. Circoncision ni gihe bafata gakoba ko kuri sexe y'umuhungu bakagakata. Uravyumva? Vyasobanura gukuraho agakengegwe. Uravyumva? C'est enlever. Uravyumva? Nivyo bagira ubwoko bwa Israeli buri Gilgal kugira ngo bakugweho n'agakengegwe. Circoncision ni kuvuga ngo gukuraho. Ikintu kizokwereka umukozi w'Imana, uravyumva? Churi adakangwa n'igiceri cawe, ariko juste atremble imbere y'uwamuhamagaye. Bantu b'Imana,
nukuri vraiment nimba ari amafaranga yo kuva muri manipulation, nimba ushaka ko umuntu akwisemba kugira ngo ugire ico utanze, nimba ushaka kuza gutanga ibigira 10 bigemura muhira, nta igira 10 cawe nzopfa nakiriye muhira, ntaco nakirira muhira, igira 10 bagitanga muri eglise, bagitanga mu giseke, eglise irafise amakonte. Ntimushake kugura abantu b'Imana. Nimba utanasengera ngo akabikorera umupastor wawe, ntukagura umuntu w'Imana. Ntugashaka yuko utanga vyinshi wamenya ko wabitanze, hamutanga bike ukanga no kwandika kw'izina ryawe. Andika izina ryawe utanga bike, kandi tangira abandi batanga utanga vyinshi. Kura umucafu mu nzu y'Imana. Mushobora kugura abantu b'Imana. Nimba hari ico Imana yakubwiye, kivuge kandi udatinye, kivugisha ukuri, kivuge muri autorité y'Imana, kivuge kuko ntibijaye n'ingene umuntu aza kureagisa, ntibijyane yuko Uravyumva, ntitugomba kubaryosha, ntitugomba yuko mwisanta confortable. Ivyo Imana ivuze biri dur, nzobivuga biri dur. Atakwifata kuko si Kirundi, Imana si Umurundi, niyifata afata, ivuga ibintu uko biri. No. Bantu b'Imana, reka nakubwira ikintu kimwe. Umunsi umwe tuzoshika mu ijuru. Umunsi umwe tuzobona yuko ibintu turiko turavuga atari imigani. Umunsi umwe uzobona icubaro c'Imana. Nibaza ko ikintu cambere uzokora, uravyumva, uzorealiza combien wabanye n'Imana utazomugenana nawe. Uravyumva, aba bantu bajya hafi y'isandugo ariko Imana batakiyumva. Hari abantu bakunda ko abantu babisemba, hari abantu bakunda yuko umuntu abegera kubera ifaranga ryabo. Kura umucafu. Imana yaguhaye amafaranga, nanje yampaye ingabire. Igira répartition des choses. Je ndakorera Imana mu ngabire yanje, sivyo? Nawe korera Imana mu giceji cawe. Ariko kandi ntushake ko igiceji cawe kigira traitement de faveur. Muri eglise nta ma classe ahari, nta bakuru nta bato. Musi yiwe Dora tuvuga ngo abakozi b'Imana baraguye ngo barakunda igiceri bagira gute? Ego basi nuko bameze. Ariko kandi what about you? Wewe ubajana aho hantu wo bakompa, wo korera kuri faiblesse yabo. Nkuko bari responsable, uri responsable. Ezekiel Imana yamubwira ngo Ezekiel, raba ibintu uri kurabona nibi, kubona iki? Ezekiel avuga ngo mbona amagufa. Ubona amagufa? Mbona amagufa, mbona abantu bapfuye. Imana irabaza Ezekiel ati, nonega Ezekiel, mbega wibaza yuko ijambo ryawe, wibaza ko hari ikintu cokoreka ngo abantu basubire kuba bazima? Ezekiel arishura Imana, aravuga ati, Mana wowe ni wowe ubizi. Mana wowe ni wowe ubizi. Reka ndababwira abantu b'Imana, ugukira kw'iki gihugu Imana ni ibizi. Sije ko abantu b'Imana, ugukira ku rugo rwawe Imana irabizi. None hacazi gikurikana, none ko Imana kwibizi. Uravyumva, ni ibihe, ivyizi ni ibihe. Naha rero biri important kumva ico Imana ivuga. Reka nakubwire, mu rugo rwawe biri important kumva ico Imana ivuga. Mu rudandazo rwawe biri important kumva ico Imana ivuga. Mu kazi kawe biri important kumva ico Imana ivuga. Ibana bidaciye no kuvugisha, ariko wewe n'Imana mugomba gukomunika. Uravyumva ngo abona amagufa atanguye kuva ahari, aho yari yarasanzaye, amagufa atangura kwegerana, chiki amagufa arafatana, ava hirya no hino. Muri iyo yerekwa Ezekiel aratangara kubona yuko hari ijambo yovuga. Amagufa rimwe rigahamagara mugenzi waryo, rimwe tibia igahamagara crane, bigahamagara ibiki, bikava ivyahajya anje ivyantuze bikaza bikegerana, byose bigafatana pa. Ezekiel aratangara. Yongera kandi kuvuga ijambo, abona n'inyama ziraje n'imitsi iragiye ko babantu babaye. Mbega mwari mubizi ko gusa hakenewe ijambo kugira ngo ibintu bisubire mu buzima? Ezekiel, ibintu byose urakuba bizima, ni wowe bizi. Imana imuhe ijambo. Reka nakubwira abantu b'Imana, nta kindi mukeneye ijambo. Mukeneye ijambo. Mbarira mu mjatu ukeneye ijambo. Nico kintu conyene gishiraho ubudasa, nico kintu conyene gishiraho difference. Hari gihe nibaza Ezekiel nk'umuvugishwa,
Imana yamubwiye ati Ezekiel abantu bafatanye ati none hasigaye iki? Hamagara imiyaga yo mu mpande zine, ahamagara umuyaga wo muri nord, wo muri sud, wo muri west, ava ngo imiyaga mwese nimukorane mwese, imiyaga ije ngo abantu basubira mu buzima. Nukuri Imana ibabarira abakozi b'Imana. Nukuri biragoye kwihana mu kishingo c'abantu, ariko Imana itubabarire nk'abakozi b'Imana. Bwa bundi hakeneye ijambo gusa, bwa bundi hakeneye muhemu gusa, kugira ngo ingabo zari zipfuye ziri mu mva, kandi abantu akaba ari amagufa bapfuye bari mu mva, kandi potentiellement ari ingabo zituma Israeli ishika mu gihugu c'isezerano. Mbega abantu basengera igihugu c'isezerano ntibagishikemwo, bakaba bari no mu mva kubera gusa juste yakenewe ijambo na muhemu w'Imana. Kuko rimwe na rimwe tutakiri à l'écoute, ducommunique ibintu de la chair bigomba gusatisfeza emotions z'abantu, bwa bundi hakeneye ijambo ubuzima bukagaruka. Hallelujah. 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 Muntu w'Imana, umukristo uri hano hantu, ntukareke kuvuga icyo Imana ikubariye kubera utinya reaction y'abantu. Vuga icyo Imana ikubwiye, marwe ingene abantu baza kuhayajisa, kuko icyo Imana ivuze niyo yobimenya, kuko muri ico uvuze kiriko kirasubiza mu buzima magufa, ico uri kuravuga kiriko kiravana abantu mu mva. Uravyumva? Abari bataye ivyizigiro, abari bagwaye, abari bamerewe nabi, bakeneye juste ijambo, bakeneye muhemu. Imana irabwiye Ezekiel ati Ezekiel, ivyo wabonye nivyo ngiye kugira abantu banje, ngiye kubavana mu mva zabo. Uravyumva? Ndabajane mu gihugu c'isezerano. Shengero ry'Imana gana bw'ikintu kimwe sinzi akava urimo akariko, ariko ndaje kubwira muri kino gitondo ngo uraba muzima kandi muhemu w'Imana araza ku buzima bwawe. Haleluya. 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 Amina. Amina. Icavuga cose kiza kikuremesha, kiza kikuha direction, kiza kigukubita inkoni. Eba Bibiri ivuga ngo umwana w'ikivyagwa ni umuvyeyi atisusiya, bene uwo ni yakoze ikosa umuvyeyi inkona muhana ntamukosora, kuko ari yamfuta kazoza kiyo. Ariko kandi ngo umwana wo munzu wakarabwite niwe papa kubita inkoni, niwe papa kemeya, kuko afise ico ashaka kwavamo. Sivyo abantu b'Imana, sivyo abantu b'Imana. Rero mucika abantu muzi kwakira inkoni, nkuko mushobora gucika abantu muzi kwakira encouragement, kuko muri vyose ni vitamine A na B na C na D. Uravyumva? Byose biri hamwe, kandi hopa iri complet ni ikuza abana bagashika kuri maturité. Haleluya. Haleluya. Amina. Sohoka, numva ashaka gusohora ubuzima bw'abantu. Uravyumva? Numva no musi muhemwera ashaka gusohora abantu. Uravyumva? Mu maprison yabo. Uravyumva? Arashaka kuvuga kuri ivyo bita magufa, aragomba kuvuga kuri ivyo bintu, aragomba gukora ikintu gishasha uno musi muri kino kibanza.